Yes, reka ndabaramutse mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose kwisi, abari mu Burundi, muri Afrika, Iburaya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose kwisi. Iyi ni Peace International TV, Moses Angelo nkuko yamabaha ibiganiro vyiza muri ya ntumbero yacu yo gukuza impano zo gwaruka, haba baririmbyi, aba dancers, abakora utugenegene, aba comedy, abo bose turababazanye kugira ngo babanezereze hano muri PITV. Yes, nkuko rero mubibona muri kumwe n'umusore, muramubona ameze neza mu mutwe gushika ku maguru, arakeye. Oh, nawe ngatire ngo ninde uba bamwita Damas Pondis Boy, wo muri Bantu Boy, ngo mwana wa Big Farias yirereye. Vipi mbane, umeze gute? Well bro, ndashima nawe. Uraho? Yego ndashima bro. Kuberewe none? Kawaida bro. Juu chini kila kitu ni Balabala. Sinajua tena. Yes, Damas Pondis Boy kabisa. Ndizera yuko benshi batakuzi kuri PITV canke batasanzwe bakumenyereye, wo tubwira uri we neza na neza. Yeah, it's your boy Damas Pondis Boy, Playboy, aka El Madumbi. Boy from the Bantu Boy. The Bantu Boy. Yeah. Muri Bantu Boy tuzi hariho kumbure abaririmbyi nibo kenshi bakunze kumenyekana. Muri Bantu Boy ukora iki? Yeah, muri Bantu Boy nsanzwe nkomu dance kabisa. Nsanzwe nkomu dancer. Yeah. Yuvuze yuko usanzwe uri umudancer, uri umutambyi, uratamba. Kumbure tamba dance moderne cyangwa n'amayaya. Wenye undavye ubona no nambia Abafaransa no bavuze ati les apparences sont toujours trompeuses. Ivyo ubona ku muntu ushaka kumwihenda. Yo nje ndo mu dance moderne. Dance moderne. Gusa byose na kintu notamba je. Byose urabikora? Yeah. Yes, iyo tuvuze rero aba danseur, intambo zirarutana, ziratandukanye. Uvuze ko zose uzitamba. Wo tubwira ama type canke categories z'intambo usanzwe zizwi ku isi. Urabona yuko mu muziki harabamwo ama slow, ama afrobeat, haraho ama rap, mu byo gutamba navyo bimeze gute? En fait mu byo gutamba navuga ko uko nyene ubivuze no gutamba nuko nyene bibabiri. Kubera nkaje kubganje nta na kintu je basi na beat unzanira ngo sindaije aba slow, aba hip hop, aba traditionnel, aba ingoma, byose urakubita nta kibazo. Byose ndakubita. No twokubya ati dukubitira akantu gato uwo gakora. Yano gakora bivana na mood uburimo. Na mood uburimo. Kabisa. Uri muri Bantu Boy rero uri umukozi canke ufise contrat? Ya muri Bantu Boy ndumukozi. Permanent canke? Ya permanent mugabo mu bisanzwe hajya na contrat fise. Wapi. Gusa hajya tubanye nk'inshuti. Uvuze yuko rero uri umudesa muri Bantu Boy, bagukoresha ryari rero? Ni ryari ibikorwa byawe bishikiyego? Ya habaye nka concert, clip. En fait mu bintu byose biba bikeneye umudance. Mba ndi hajya. Turabona Fizzo arakora ibitaramo bitandukanye hano mu Burundi, ku mugabane wa Aziya ndetse na Buraya, kandi nibaza ko abadanseri baba bakenewe, ariko ntiturabona mengo ajana n'abadansers. Biba bimeze gute? En fait c'est pas concert umudansi ategereza kuba arimo. Yeah, biravana na concert. Ariko turibuka yuko mu myaka iheze, mu myaka 2013 2013 2014 muri industry y'u Burundi abaririmbyi bari biharaje kujana n'abadansers ku ma stage, ku ma podium baririmba, ariko uyu munsi ntabyo tuko turabona. Wimvira ko byo biva kuki? Ana kintu byo bivuye ko gusa ari umurimbyi avuga muri no concert ndashaka kugira live. Cyangwa muri no concert abadansers ntabwo bikenewe. Ravye nka Chris Brown si concert zose abari kumwe n'abadansers kabisa. Ay concert usobora ni abavye ndashaka kugira live. Nindi concert y'abajene
ataba danser na vibe yo bihari. Yes, rero tugarutse muri background yawe mu rugendo rwawe rwo gutamba wabitanguye ryari inspiration wayikuye kwanda? Yaje mu gutamba sinavuga ngo nabitanguye ryari. Ni ikintu kindi mu maraso umfete ni ikintu navukanye. Imana. Wavutse ko uratamba? Sinibaza vuga byoshika. Gusa sinavuga ngo natanguye ryari ko yaje nakuze nkunda gutamba. Gutamba gusa. Ego kwe. None umuntu yaguhe inspiration vati kandi bikunde cyane ninde? Ko kugira ukunda ikintu hari umuntu aguha inspiration? Mu bisanzwe nakunda kureba cyane ama video y'abadansa bo hanze. Ugabo inspiration cyane nayo kwikwa brother wanje. Musaza wawe? Mukuru wawe plutôt. Mukuru wanje nka ejidology. Kabisa. Nawe turamuzi ngaha mu Burundi yuko yamamaye kabisa anabikora neza. Ubu none nta relation ibandanya canke bimeze gute? Relation ijane niki? Yawe hamwe nawe mu byo gutamba. Ujyana muri legend cyambere. Arano umuntu agera akavuga imyaka yanjanye reka kendabireke. Ariko turabona nka Michael Jackson abantu bakomeye hanze bo babigize umwuga. Ya nino ni nk'umwuga me sico kimwe no hanze. Ya sico kimwe no hanze. Ino habuze iki wewe uri kuravyumvira? Support. Uravye hanze ari abantu barusha grand frère nyene imyaka bagitamba. Neza cyane. Kubera iki hariya barakora mu ikintu cyo babesheza mu buzima. Sico kimwe nino. Yes, nuko rero wavuze yuko watangwe gutamba ari ibintu ndemanwa wavutse uzi urabidevelopa buke buke kugira rero ugere kuri stage yo kugera muri Bantu Boy byagenze gute? Ya Bantu Boy ivuga ati ikurondere wewe Mr Damas Pondis Boy. Ya kugira ngo ntambe muri Bantu Boy sinovuga ngo ni partage bangiriye cyane cyane ni impano yiwanje. Ndibuka muri 2014 brother yakunda kuzana na Fizzo imuhira. Imuhira ni heherero? Mu Kamenge nyene kabisa. Ya bakunda kuzana home numsi indirimbo ziwe bivanye nuko nakunda gutamba. Ugasanga ndi mande yiwa ndiko ndatamba. Akagomanda kajya gapeti. Upeti kabisa. Kajya gapeti niko. Ni moto. Me kubera nari nkiri mu peti avuga reka ndindire nkore. Uko nyene agumaza uko nyene agumaza. Na brother nyene agomba petit frère afise imana. Why ndiko ndatambisha abandi ba G kandi petit frère afise imana. Yabica biraza uko nyene baranshima babona ikaze adora fasha abantu buke. Bica bitangura uko nyene ntangura kumutambira. Uyu munsi rero uri muri Bantu Boy kabisa we wumva umeze fit uri nk'umwana wa Big Farious. Ya uno munsi meze fresh. Yes, turabona n'abandi bajene batamba muri CRDB bafise kiraka muri no minsi ariko kandi basanzwe batamba abo bobo nta relation mufitani. Ya turayifitaniye kubera nabaji. Kandi muri baje umwe ari umwe dutambana muri Bantu Boy. Yes, mu Burundi rero hariho ibisata bitandukanye, hariho umuziki, hariho abakomedie, hariho bamwe bwe aba dancer, hariho kandi n'abantu bagira ibya poesie, aba poet. None nka mwebwe iyo muri kumurabona muraraba mu gisata cyanyu cyo gutamba kugira ngo gitere imbere, mubona yuko intambamye kwanza ziri hehe kandi byogenda gute muri dance? Yes, intambamye twe tura nazo cyane cyane ni kwicambe nga mu Burundi. Haba mu bakuru bishika mu bato abana yuko dance ni ibintu by'abavayo rumva si hose meninga nyine mu Burundi tu abona umengo nabantu batigeze biga nabantu sinzi nabanyaro mugi abantu nuko dance iri mu kintu cambere gituma umuntu
aryoherwa atagira ivyumviro. Yes, turavyibuka mu myaka y'ibihumbi 2014 aho muri Centre Jeune Kamenge harakunda gutegurwa ama concours de danse, imigwi nka za Black Snake, imigwi itandukanye bakaza guhiganwa bagatanga ubushimwe abantu bakaba motive bakanezerwa, ariko uyu munsi nta nibigihari ngira niho byavuye kugira ngo intambo zishobore guta agaciro moderne. Oya sinovuga ati ngo intambo zarataye agaciro kuko ntabwo tubabona. Ubu tugeze muri rezo social media kabisa. Yeah. En fait bijya biracahari. Ugiye za CCF urabisangayo. Nanu henshi gusa nikora gusa mu Kamenge nyene byari ibintu bikomeye cyane. Atamba n'abantu bakuze bagabo bajya muri gihe social media nabwo yariko ikora cyane. Yes. Nuko bivuga. Rero haruhande yo kuba usanzwe uri umudensa nta yindi mpano ufise? Ya ndayifise. Ndayifise mugabo sinoshira ko dakora kubera turacari kumwe uzoyibona kabisa. Ya rero mu kurangiza tubwire ibandire baguha inspiration umugwi wa mbere w'abantu batamba ku isi nzima we wemera nka Damas Pons Boy ni bande? Umugwi wa mbere nemera cyambere ni Bunch Boy. Oya mvuga ati mu mugwi w'abantu batamba. Yes, nemera jewe nawe dutambana. Kubera iki mwiyemera? Yakubera ibyo dutamba twebwe byinshi. Yes, sivyo dukora mu bana. Oya nivyo dukira twebwe. Yes, bwacu. Ya kumbure rero ndibaza abadukikira bavuga ati uyu muntu Damas Pons Boy kumbure bwo barubwa mbere tumubona none ivyo bikorwa bituma yamamara gushika ashike muri Bunch Boy bo bibona he bo kubona gute? Yao uza mu marezo yiwanje yose aba Instagram, YouTube, Facebook, TikTok kabisa. Ose ndiho kwizina rya gute rero? Damas Pons Boy kabisa. Yeah. Yes, Damas Pons Boy kabisa reka ndagushimire cyane kuri byinshi utubwiye. Kumbure rero mu kurangiza akajambo kamwe wobwira abakunzi bagukurikira n'abakunzi bacu ba PITV. Ya abakunzi bacu barumwe baradukurikira muri live. Ico nababwira gusa nuko boshigira abadanse. Kandi umudanse mu buri turasuzuguye sana. Wow ni kintu gikomeye. Surtout abadansa gusa n'abasani. Isavuga abadansa gusa n'abasani. Gusa bo hariho amélioration itanguye kuboneka. Iratanguye mugabo sico kimwe no mu bindi bihugu. Yes. Uravye n'abasani n'umusani ari hejuru wo nga sico kimwe no musani wo muri Tanzania, wo muri Kenya, wo muri Nigeria kabisa. Gusa ico navuga nuko ubo dushigikira kabisa. Yeah. Yes, reka rero ndabashimire bakunzi bacu ba PITV makuru muradukurikira twari kumwe na Damas Pons Boy akaba asanzwe ari umudensa muri Bunch Boy akiyita umuhungu wa Fizzo kabisa. Kanshimire rero na producer Marie Foden Pro yabashije kudufata amajwi n'amasanamu mpamvu mubibona bimeze neza. Bari kumwe na Moses Angelo. Bye bye.